ndabaramutse n'abandi ikaze mwese abanywanyi bacu amuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza tugiye kubashikiriza amwe mu makuru ariko haravurwa cane njya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru avurwa mu bisata bigiye bitandukanye, hari amakuru avurwa mu mutekano, amakuru avurwa mu vya politike ndetse n'izindi zose ziba ziriko ziravurwa yo bakumbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'ayandi yose muba mwaragiye muranyegezwa. Kano kanya rero tugiye kugaruka ku makuru amwe ariko haravurwa cane, ariko imbere yuko tuyatangura mu idonido gira mbanze ndagusabe gufyonda kuri sabone kugira igihe cyose dushize ko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo n'amakuru abatojwe neza n'umurwa bamenyesha amakuru bakorera irya nino. Ayo makuru barayaturungikira najwe nkatunganya nkayagushikiriza. Amakuru yose aba ariko aravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru yandikwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'ayandi yose aba ariko aragaruka ko cane tuyabashikiriza ido nido. Imbere yuko turaba ibindi vyose biriko biragarukwa ko ngira tubanze dutangurire kuri no nkuru irabana n'umutekano. Muri Bukinanyana hatowe ibiziga bitanu bari mu mwambaro w'igisirikare ca Kongo. Ivyo biziga bitanu bose bari abagabo, bikaba vyatowe mu gatondo ko kuwa gatanu ku mutumba Ruhembeho muri zone Bumba ni muri komine Bukinanyana intara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'igihugu. Nta numwe aramenyekana muri abo bishwe, ariko abanyagihugu bibaza ko ngo boba bari mu mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bafise ibirindiro muri ako karere. Boba bishwe n'abasirikare b'u Burundi mu ndwano zadutse mw'ishamba rya Kibira kuva ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Musitanteri wa komine Bukinanyana haremeza hitogwa ry'ivyo biziga, yemera ko amatohoza agiye gukogwa. Abararira ishamba nibo rero babonye ubwa mbere ivyo biziga, bari mu bikorwa vyo gukizura vya buri munsi mw'ishamba cimeza rya Kibira. Dushitse ku mutumba wa Ruhembe twaciye tubona ibiziga vyari biboshe ku migwi ya 2 na 3. Twarafashwe n'ubwoba duca duhamagara abasirikare bo kikirindiro cegereye Ikibira, niko umwe mu babibonye yabwiye abamenyesha amakuru. Abandanya ati nyuma yo gutanga ayo makuru abasirikare badutegetse kutavugana kimwe kwitogwa ry'ivyo biziga. Abanyagihugu begereye Ikibira bibaza ko ari abaguye mu ndwano zo kuri uno wa gatatu ndetse no kuwa kane zabereye muri ako gace. Kuri uwa gatatu no kuwa kane twarumvise inkoho nyinshi kandi umwanya muremure ku murango. Ubuheruka twarabonye abantu benshi bitwaje ibigwanisho bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo. Nkuko umwambaro wari kuri ivyo biziga hari igisirikare ari w'igisirikare ca Kongo, twibaza ko boba arabo muri uwo mugwi, niko amasoko yacu atomora. Rimwe mu masoko mu gisirikare ritashimye kwivuga yemerera abamenyesha amakuru ko bari abantu bafashwe mu gihe c'intambara, akemeza yuko ngo bari baronse itegeko ryo kubica. Twaronse itegeko ryo kubica, turacarondera abandi bakomeretse boba bacinyegeje mw'ishamba. Abanyagihugu bavuga ko babonye uruja n'uruza runini muri ico gitondo. Umukuru wa zone Bumba akaba rero yaraherekejwe n'abasirikare, abapolisi hamwe n'ugwaruka rw'imbonerakure bariko barazunguruka muri ico gice. Umwe mu bajejwe intwaro yemeza ko yumvise itegeko rivuye ku bamutwara ryo guhamba ivyo biziga. Abanyagihugu batekewe n'ubwoba ko umugwi abo bantu boba barimwo uzohava wihora. Umwe rero mu ndongozi za gisirikare aho muri ako karere akaba arabahumuriza, avuga ko umutekano ukwiye naho atakajambo agomba kuvuga kuri abo bantu. Musitanteri wa komine Bukinanyana yemera ko hari hagiye kuba amatohoza, akaba yategetse ko rero ivyo biziga bihambwa abasirikare babona. Twabataye mu kinogo kimwe, nta wari ufise uruhusha rwo gufata amafoto, niko bivugwa n'umwe mu bagiye muri ayo maziko nkuko amakuru ava ngaho muri Bukinanyana avyerekana. Ayo rero n'amakuru y'umutekano. Dutandukire no mu zindi nkuru ziriko ziravurwa mu vya politike ndetse no mu bindi bisata bigiye bitandukanye.
nk'uko umwe mu baharanira agateka kazina muntu Pacifique Ninazwe yihutiye kubishira ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Uyu adaharanira izicaro mu vya politike yanditse ko General Jean Bosco Ndayikengurukiye yahoze arongoye CNDD FDD aherutse gutahuka mu gihugu. Ninazwe ati General Ndayikengurukiye avuga ko akenguruka imvugo ihumuriza y'abategetsi bashasha, ariko akabona ko hakiri intambwe mu bijanye n'ishigwa mu ngiro ry'amajambo meza. Pacifique akaba yanagarutse ku vyaranze Jean Bosco Ndayikengurukiye aho avuga ko yavutse mu mwaka w'1966 muri komine Songa mu ntara ya Bururi. Mu 1989 yinjiye mu ishuri kaminuza ya gisirikare inyuma yaho Perezida Buyoya atangurije politike y'ubumwe, gutyo hakaboneka imikangara yo mu bwoko bw'abahutu isubira kwinjira muri iskamu. Mu 1993 yararangije iskamu acaba mu bagiye gutanguza ikirobe ca CNDD inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Inyuma y'imyaka 4 arongoye ishami rya gisirikare rya CNDD ariryo FDD, Jean Bosco Ndayikengurukiye na bagenzi we baratembagaje uburongozi bwa Leonard Nyangoma bashinga umuhari CNDD FDD, acaba ari we awurongora ubwa mbere. Muri 2001 Jean Bosco Ndayikengurukiye nawe yatembagajwe n'umurwi wari urongowe na Petero Nkurunziza be na Hissène Rajab. Ishami rya Jean Bosco Ndayikengurukiye ryaciye ryinjira mu biganiro na leta ya Perezida Buyoya maze basinya amasezerano yo guhagarika intambara muri Gitugutu umwaka wa 2002. Inyuma yaho Jean Bosco Ndayikengurukiye n'abamuyoboka baratahutse mu gihugu binjira mu nzego mfata kibanza, barashinga umugambwe kaze FDD, baranitaba amatora ya 2005 n'ahata amahirwe menshi bayagizemwo. Uyu atwara Fokode yavuze ko mu matora ya 2010 umugambwe kaze FDD wifatanije na CNDD FDD baje inyuma ya Petero Nkurunziza. Inyuma y'amatora Jean Bosco Ndayikengurukiye yaragenywe kuba icegera c'userukira Uburundi i Nairobi muri Kenya, premier conseiller d'ambassade. Inyuma yaho arungikwa kuba consul general w'u Burundi i Kigoma muri Tanzania. Muri 2015 Jean Bosco Ndayikengurukiye yariyamirije ihonyangwa ry'ibwirizwa nshingiro ryatumye Petero Nkurunziza yihagira ikiringo ca gatatu, niko gukurwa mu mabanga aba aratanguye ubuhungiro. Ubu yaramazemo imyaka 6 mu buhungiro. Yabandanije ari mu ndongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senarede Sephora Husha. Ninazwe akaba yemeza ko Jean Bosco Ndayikengurukiye azwi nk'umugabo atarya umunwa, adatinya gusohora iciyumviro ciwe. Pacifique Ninazwe agasaba Ndayikengurukiye ko mu gutahuka atoja kujondama ngo ashigikire akarenganyo yagwanije ubuzima bwose. Jean d'Arc Gikundiro urakenuye cyane, ariko ndanakumenyesha ko kuri iyo nkuru nyene twarondeye Jean Bosco Ndayikengurukiye kugira twumve uko yafashe ingingo. Akaba yavuze ko atigeze agiranira ibiganiro na leta y'u Burundi, ahubwo ko hari ishyirahamwe rya Canada Zoom Dynamique pour la paix et sécurité ryamufashije kugira ashobore gutaha n'abagenzi be. Kurikira Ndayikengurukiye Jean Bosco yaganire na Philbert Karangwa ku murongo wa telefone. Jean Bosco Ndayikengurukiye, mwiriwe neza. Ego, uheruka gufata ingingo yo gusubira mu gihugu c'amavukiro inyuma y'imyaka itari mike uri mu buhungiro. Iyo ngingo wayifashe gute? Murakoze cyane. Murazi yuko turi mu buhungiro kuva aho hadukiye ikibazo cyo mu mwaka wa 2015 n'abandi banyepolitiki batari bake nyene bahunze igihugu. Rero nk'abanyepolitike icyatugumiza hanze y'igihugu ni ibibazo by'umutekano, ni ibibazo byo gutinya yuko umuntu yogira icyakorewe kibi kubera ibyo yavuze. Rero twebwe nko mu runani mu ihuriro ry'igihugu gishinzwe guharanira demokarasi mu Burundi aneri mu mfunyapfunyo, haraheze umwaka urenga tiko turiga icyo kibazo
ngene cogenda si rero nafashe ingingo jenyene ikibazo cyabo turi kumwe ariko ukwifuza gutaha mu gihugu ngo dukore mu gihugu ivyo twari tubisanganywe kuva kera rero byaraye bibaye ni nyishu numusozo wa process ni kuvuga uko twari twagaje kubirondera washobotse ku bantu bakeyi bane abandi bazokurikira. Ego ariko uvuze ko ikibazo wari umutekano muke mu Burundi haheruka guterwa ikibuga c'indege ibisasu ntezano kureguma biterwa hirya no hino ntabwo mufite ku mutekano wa umutekano mu gihugu mu bisanzwe umuntu ntawuharura ku cabaye no munsi canke ejo kira ahantu hamwe canke hariya umutekano n'umutekano wa politike ku muntu wese si kuvuga ngo basoda bakwiye hose so kuvuga ngo inkoho ni nyinshi mu gihugu n'umutekano umuntu ashobora kugira nkuko nabivuze kubera atirutswe ko cyangwa atabujije kuvuga ibyo yiyumvira rero umutekano nk'ujya uhungabana kujya wowo urabaho no mu bindi bihugu rutura naho nyene urabaho ariko bakavuga ko demokrasi ihari ari nyinshi twebwe rero turabira ku mvugo ya leta ku mvugo y'abategetsa igihugu ihumuriza hanyuma tukaraba ingene ibintu biragenda ikintu twita normalisation hanyuma tukaraba kandi nk'umunyepolitike uraraba uti iki gihe ndiko ndakora politike nzoyikora kugeza ryari ndi hanze mariki ndi mu bihugu no mariki ikindi cyo kumenya nuko burya muri politike hamaho icyo bitari risike no kuvuga arashaka kuba ikintu kitari kibi ku munyepolitike ariko politike nayo niyo nyene bamwe icyo bitari risike ndabibutse ko mu mwaka wa 2003 je nari ntwara umuhari wari usumbiye indi mu gukomera CNDD-FDD je natashe ubwa mbere tumaze imyaka 10 tugwana benshi baravuze ngo ngiye kwiyahura ngo bijya ngo hajya none ngo kwagiye ngo hajya ngo ntazi ngo yuko bazomurasa bazomwica ariko namba mu mutima yuko kwera amasanzwe twarasinye yarusha no gwagaje intambara nkwiye gutaha kugira ngo dushe mu ngiro ivyo twakoze ivyo twasezeranye nayo ubundi ivyo fabishizwe mu ngiro kandi iyo tutabikoze mbere uko bifasha ujya mwasima muhanganye rero je ubwa mbere mpunguka kandi nifuza gusa ko bwo buganyuma ariko igihe mbwa ngo harageze gutaha kiba ari ico nyene kandi ntacyo mpagarika. Ego tanga umuco kubavuga ko warasinyaniye amasezerano na leta y'u Burundi kugira ngo ushike uronka ibiti uhabwe n'amafaranga ibimo bivuga kwiki ivyo vyama vyavuzwe murazi yuko leta y'u Burundi itigeze yemera ibiganiro n'abari hanze twama twabisabye murabi twabivuze ko byinshi kuva kera kuko ibiganiro byo bikenewe ariko byaranse gusa umukuru w'igihugu gihera yavuze ati abashaka ibiganiro byose mu bimusi barabironse ariko ntivyabaye iyo umuntu ariko ararondeza tuma kuvuga ngo ibiganiro bizobe hagati mu gihugu ariko abivuze kuva kera murabibona kandi ntitwari twaciye dutanga nuko yavuze uko nyene turamenye duharu ari nyene vyogenda rero muzobibona nta nguvu nari mfise nyinshi zotuma tusinyana amasezerano na leta nka jewe nawe turi kumwe abandi nabo bakiri n'inyuma ibyo nibihuha sinzi niyo biba bivuye nta nyungu nimwe iba iriho muri ivyo gusa hariho nkuko ngira mwagiye murabisoma ishirahamwe ryitwa Zoom-Dipes ryo muri Canada rifasha ugwaruka kuvugana ku bibazo byabo twari tuzere kuva izi mwaka hafi imyaka 2 niryo twari twegereye turatumwa n'ibiro bikuru byane kuvugana nabo ko bofasha kuvugana na leta bishoboka bibe abantu bashobora gutaha babyifuza kandi babishobora bagende ariko ivyo ntibyashobotse ibyo biganiro byaranse tuvuga tuti uko biri kose nshobora guhera kuguma inyuma hacashika yuko iryo shami ryemera ko ishobora gutahana umwanya wa mbere abantu 4 hanyuma abandi bakazokurikira nivyo byabaye nta biganiro byabaye na leta ntaho biri kandi mwona bisuzuma mwabona ko ataho biri. Uwo akaba yari Ndayikengurukiye Jean Bosco nayo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Barishwe Ndayishimiye amenyesha ko arajo ishinga nigwirana ry'imigwi avuga ko ari yiterabwoba bikogwa n'imigwi nka ADF na Red Tabara ifise icyicaro mu buseruko bw'igihugu cya Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Barishwe Ndayishimiye avuga ko irondera abagwanyi mu gwaruka rutagira ico rukora akaba aribo bakoresha mu kwica abanyagihugu binzira karengane. Ivyo bikaba biri mu ijambo yashikirije mu ijoro ryo kuri uyu wa kane i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika mu nama ya bose igira 76 yishiramwe mpuzamakungu ONU.
Ndayishimiye asa n'uwivuguruje kubyo yari yashikirije kuko mu nyuma yavuze ko mu gihugu amahoro n'umutekano bisasagaye. Ico bikoze avuga ko iruhande y'ikiza ca coronavirus gihanze n'isi, umwansi w'Uburundi n'ubukene n'umugwi wa Rede Tabara. President Ndayishimiye yasabye amakungu gufasha mu kugwanya iyo migwi yishe iyiterabwoba kuko itabangamiye akarere gusa ariko na kiremwa muntu wese. Yibukije ko Uburundi buri mu bagwanya iterabwoba kuko bwanashoboye no kurungika ingabo zija mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrica. Mu by'ubutunzi naho, inyuma yaho hafatiwe ibitoro bya Gabriel Ntisezerana yahoze arongoye inama nkenguza amateka akaba n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu bigurishwa hatisunzwe amategeko, yaciye yihutira gusohora itangazo. Iryo tangazo rikaba rivuga ko byakozwe n'abakozi kandi bakwiye guhanwa hisunzwe amategeko. Ivyo bikaba biruko mu gishyirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Orcom bavuga ko ibiri muri iryo tangazo ari bihenda amaso kurikira. Ibintu by'ubube gito buba cyane cyane ubube gito bukaba bukozwe n'abantu bagomba kubera akarorera abandi. Twiyumvira yuko umukuru w'igihugu ingendo yatanguye twese tukwiye kwishigikira kugira ngo abantu bakora mabi atuma abanyagihugu bagira ibibazo by'ukuri bihagarare. Arico gituma rero dusaba yuko abantu nk'abo bigaragaye ko bafisemo uruhara bakwiye guhanwa bihanukiriye kugira ngo ubusuma buza buraba ibintu biza biraba bituma ibintu bitagenda uko byagomba kugenda bihagarare. Abantu nk'abo rero kenshi nkuko twako turabivuga ubasanga mu byo vy'ibitoro, ubasanga mu isukari, ubasanga mu miti, ubasanga mu masoko ya leta atandukanye, ubasanga mu bintu byinshi. Murabizi neza ko tumaze gukora amadosiye menshi cyane amuraba kubijanye nibi by'ibitoro nyene, amafaranga ava muri BRB n'ibindi byinshi cyane tumaze gukora arimwo. Rero twebwe mwishamwe rikome nta kintu na kimwe na gito bagidutangaza, ahubwo batubwiye ibihushanye n'ico nico dutangaza. Rero naho tuca tuvuga yuko umukuru w'igihugu ahari uno munsi afise akazi gakomeye cyane cuko abanza gukubura iruhande kuko umuntu aravye n'ukuri ibintu by'ubube gito buba cyane cyane ubube gito bukaba bukozwe n'abantu bagomba kubera akarorera abandi. Twiyumvira yuko umukuru w'igihugu ingendo yatanguye twese tukwiye kwishigikira kugira ngo abantu bakora mabi atuma abanyagihugu bagira ibibazo by'ukuri bihagarare. Arico gituma rero dusaba yuko abantu nk'abo bigaragaye ko bafisemo uruhara bakwiye guhanwa bihanukiriye kugira ngo ubusuma buza buraba ibintu biza biraba bituma ibintu bitagenda uko byagomba kugenda bihagarare. Abantu nk'abo rero kenshi nkuko twako turabivuga ubasanga mu byo vy'ibitoro, ubasanga mu isukari, ubasanga mu miti, ubasanga mu masoko ya leta atandukanye, ubasanga mu bintu byinshi. Rufyiri Gabriel arongoye Orcom